Indirimbo bayita cheri ndibaza ko mwogenda ku rubuga rwa LINO-G mukanza kuyumviriza mugaca muza mukumviriza ino analyze cheri. Hano mu Burundi naho turazi umuntu yinjije umudiho wa singeri ngo umwana ari kararira umugore nawe yagiye gutanga LINO-G nawe agacaza avuga amajambo avuga ati burya rero nta mukinyi yisangiza ikibuga. Hello, bakunzi wa Miracle TV 257, reka ndabaramutse ndabivuza amahoro y'Imana bane namwe. Ndabibutsa ko ari one boy Valaskira from Cheti Paradise AKBBC. Uno munsi nyemera twinjire mu gisata cha music. Ahongiye kukuzanira indirimbo shasha, imoto bushasha, indirimbo yasotse uno munsi ivuye hariya kwa umvukuri. Ndazi muca mumenya ni LINO-G. Indirimbo muriko murayibona iriko iraca ngaha amasanamu ya ikaraca hano kuri no ekra. Ariko ino ndirimbo ikintu ngenda yivuge ko sikindi. Ino ndirimbo ni indirimbo novuga ko yaje gusotorana. Ni indirimbo novuga ko yaje kugururira ingwe. Sivyo? Vuga ko ari kugurura nk'ingwe. Ati kubera iki? Ni indirimbo uri kurayumviriza. Ino ndirimbo uri kurayumviriza uraza kumvamwo amajambo asa n'inyishu y'indirimbo ntarababwira hano ntaratangwa kuvuga. Ati gute? Kwanza mubanze mwumvirize uno mudiho. Mubanze kumviriza uno mudiho. Indirimbo bayita cheri. Ndibaza ko mwogenda ku rubuga rwa LINO-G mukanza kuyumviriza mugaca muza mukumviriza ino analyze. Mukaza mubanza kumviriza ino analyze. Ino ndirimbo banza mumviriza umudiho. No mudiho wa singeri. Hano mu Burundi naho turazi umuntu yinjije umudiho wa singeri hano mu gihugu cy'u Burundi. Ati rero ngoma ndabivuge gute? Uno muririmbyi LINO-G hariho indirimbo iheruka gusohoka muririmbyi SAT-B amabafu. Indirimbo yataziriye gwanyobeye sinzi ko mwese mwanyumvise. Indirimbo yasa n'umuririmbyi ariko aravuga ibijanye ni mu rugo rwiwe, sivyo? Ibijanye no mu rugo rwiwe aho twumva mu majambo abwira nk'umushoferi ati hagarika imodoka ntunjane muhira ati kuko hajya ni mu muriro ni si sawa ibintu ni hatari nsanga umwana ari kararira umugore nawe yagiye gutanga LINO-G nawe agacaza avuga amajambo avuga ati burya rero nta mukinyi yisangiza ikibuga nta mukinyi yisangiza ikibuga ati kandi burya rero ati ibintu biryoha bisangiwe ati kandi burya ntibigoye kwihanganira uretse kwikomplika bisigure ko uno muririmbyi uri kurumviriza n'amajambo yasa nari karishura yandirimbo gwanyobeye yo muririmbyi SAT-B. None nikiye kintu catumye LINO-G asa n'uririmbye nk'uwishura umuririmbyi SAT-B mu gihe tuzi ko ni mu kibuga umuririmbyi LINO-G na SAT-B ntibokinira mu kibuga kimwe. Ntibokina mu kibuga kimwe kuko nimba umwe bari mu cicaro ca mbere undi bari mu cicaro ca kabiri canke ca gatatu. Ati kubera iki bivanye n'ibikorwa bafise amahit bivanye n'izina umuntu umwe ho rigeze n'uwundi si wa LINO-G si wa muntu novuga ko yoza gukinira mu kibuga c'abakuze nk'umuririmbyi SAT-B. Ariko ibinovuga ko byamaze kuba byabaye ko umuririmbyi LINO-G yamaze kwinjira mu kibuga c'intare aza gusomborotsa aza guhiga ingwano hagati y'intare nawe. None iyi ntambara LINO-G yuguruye tuvuge ko ari ndazo yihagarika intambara ni ndazo yihagarika kwege. Mbega hamwe umuririmbyi SAT-B nawe yo vyinjiramwe neza kumbiza indirimbo cheri ya LINO-G nawe agaca vyegereza umutima agaca yinjira studio narya munsi studio atari ndakuriha ari studio yiwe iri mu nzu agaca avuga ati nanje ngira nishure LINO-G mu gihe munsi ko SAT-B muri rya ndirimbo gwanyobeye yasa n'uri karamena amabanga mwamwe aho yavuga ati hari gihe niyugaranira mu nzu abantu bakibaza ari showbiz kumbe hajya byaba byahaye haba habavye ariko LINO-G nawe agaca avuga ati nahubwo nanje numbonera cheri nimwahura na cheri wanje uzumumfatire neza nk'umugenzi ati kuko nawe urumva ayo majambo urumva amajambo ateka kuvyegereza umutima ati nawe canke ufate ku mutima kuko bageze bisanzwe indirimbo LINO-G sindibuze kuyivuza hano kuko murabizi ko YouTube ishobora kuba yontera ibiha ikangirira nabi ariko igikunu kose imbere ku rubuga rwa LINO-G
ukabanza ukumviza indirimbo yise Cheri. Ni indirimbo iri mu mudiho wa singeri kandi ni indirimbo kabisa ifite amasanamu meza, indirimbo iririmbye neza, ni indirimbo ifite n'amajambo meza ariko amajambo y'agasotora, amajambo yaririmbye ariko arasotora umuririmbyi SAT-B satura amabafu. Rero je navuze ati none iyi ntambara, uyu muziki wama mu ntambara, ibintu bizorangira gute? Ibi bintu bizohera gute? Mbega mwe SAT-B yoca nawe yakira mikrofone akikura mu gahogo nari yatuzi ko SAT-B nawe amajambo yo kudisingana canke kubwirane abishoboye byoherera he? Mbega umudiho wa singeri wari umudiho kudisingana ko tusanzwe tuzi umudiho kudisingana ari umudiho wa rap, wa mudiho abantu baza gaterana amajambo hama bikahera. Umwari ku mudiho wa singeri umudiho kuryoherwa, umudiho gutamba kwishima kubwirana, ariko babizanye nko guterana amajambo ungira gute? Mbega no bintu bigiye guherera he? Wowe nkurikirana kuri Miracle TV tubavuze beni niki kintu wobwira LINO-G canke SAT-B? Mbega iyi ntambara ya ibintu SAT-B yirimbiye by'urukundo rwiwe ati nimushake munyitemara n'ahandi by'urukundo byanyoye. LINO-G akabaje nawe abyivanga amatifata ku mutima ti kuko ni hatari ibintu byari bikwiye ko LINO-G bari babyivangamo. Nimba ho koko nimba nawe ubifitiye amakuru yandikira muri commentaire, tubandanye turyosha industry ya 257, tubandanye tuganira enjoyinga muri industry ya 257, bibandanye ibintu bitagase cyane. Rero ndakubwira ati ndakunda cyane ni one boy Valas Kira from Cheti Paradise, simpengeshe kuzanira amakuru karavugwa hirya no hino muri entertainment kugira ngo tubandanye dushira kitafari, tubandanye kubaka za nkuta tugomba kuzibira kugira ngo imiziki iva hariya izozisanga urukuta rukomeye ikubita ntiyinjire, maze isange iwacu nayo ihagaze magabiri kiragwanira imbibe bigenda neza. Ndabakunda cyane ni one boy Valas Kira, utibagira gukora subscribe. Iyi ni Miracle TV tuvavuze beni, ciao ciao, hasta la vista.